Urahawe ikaze mu kiganiro bamaso ntihagire ugutwara igitsibo cawe, mushikirizwa n'umukozi w'Imana Mbonimpa Abeli ku misi yose kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatandatu. Ku munsi w'Imana hakaba isengesho ryo gusengera imitwaro itandukanye. Muhawe kazi. Bene data, tugiye gusenga Imana, tugiye guhagarara ku majambo aboneka muri Zaburi ya kabiri. Turasoma duhereye ku murongo w'8, haravuga ngo nsaba nzoguha amahanga azabe umwandu wawe, n'impera z'isi zibe ishamvu yawe. Uzobavunaguza inkoni y'icuma, uzobamenagura nk'ikibumbano. Noneho rero mwabami nimuce ubwenge, mwabacamanza bo mw'isi nimwemere kugirwa inama. Musabe Uhoraho mwubashe, munezeranwe guhinda agashitsi. Mugumbire urya mwana kugira ngo ntarake, namwe mugahonera mu nzira, kuko uburake bwiwe bwoca buziriringa. Hahirwa abamuhungirako bose. Mwene data wahamagariwe gusenga, abakristo dufise igikorwa co gusenga, kandi noneho rero igihe kirashitse nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Dusaba Imana kugira ngo tuyibutse, tuyibwire yongere gushitsa rya sezerano Imana yavuze ngo nsaba nzoguha amahanga azabe umwandu wawe, n'impera z'isi zibe ishamvu yawe. Mu gihe isi iri kwirakura hasi, abami n'abategetsi n'abanyamahanga bose bakuye hasi kugarariza, dusaba Imana kugira ngo Imana ikore igikorwa cayo. Twebwe igikorwa cacu no gusenga, ariko ivyo gushira mu ngiro ni ivy'Imana. Rero ndagira ngo usabe kugira ngo dusengere hamwe twese, maze dusengere imitwaro itandukanye. Muri iyo mitwaro nawe uraza gufatanya nanje muri iri sengesho, hanyuma tuje imbere z'Imana. Mana yacu yo mwijuru, data ugira neza, ndagushimiye cane, ndagukengurukiye gose mwami w'abami. Mu izina rya Yesu Kristo yatwitangiye ku musaraba, ndongeye kuza nshima ntazira nkenguruka mwami w'abami. Nushimwe ko watugiriye neza ukatugeza kuna ya magingo. Banje kukwereka ubugingo bwanje kugira ngo unyeze untunganye ungirire neza. Mwami wacu Yesu, ndasabye kugira ngo imivurungano iri mw'isi iburagiza abakristo, abategetsi n'abafise ububasha barimwo barategeka amategeko anyuranye n'ivy'Imana, kugira ngo baburagize ubwoko bw'Imana bitsindwe mu izina rya Yesu. Mwami w'abami w'icubahiro, twifatanije n'abera mw'isi yose kugira ngo imivurungano y'amanama bakorera shetani, bakorera antikristo, bashaka guhindura amategeko y'Imana, bashaka guhindura ikiremwa muntu, ngo abantu basigare bagenda nk'amarobo, basigare bagenda bameze nk'ibikoko, abantu ngo babe nk'ibinyamaswa. Mwami ndasabye kugira ngo ayo mategeko bariko barapanga atsindwe, maze baburizwemwo, inama zabo zubikwe mu izina rya Yesu Kristo. Ubushobozi bwabo batere, maze ibyo byose bariko barapanga na zirya nama zose bariko barakora zitsindwe mu izina rya Yesu Kristo. Data wuja wera, Mana isumba byose, turagusavye mwami w'abami kugira ngo izi ngingo z'ubusa amahanga ariko arapanga yakoze kugira ngo bategure ivy'incanco, izo ncanco tukaba twumva yuko zirimwo ibihumane, zahumanye zigahumanywa, kandi zikaba zarononekaye, kandi zikaba ziko zatuma abantu basigara mwami batagifise umuco runtu, basigara bameze nk'ibikoko. Mwami Yesu Kristo, izi ncanco zishigwa mu maraso mwami, igihe wari nk'umuntu wamuremye mu ishusho yawe, ariko none hari abantu bariyononye, bariko barazana ibintu vyo kugirira n'aba bantu mwami, ngo isi yose ngo abantu bamere nk'ibikoko, ngo abantu bononekare. Mwami ndagusavye kugira ngo ibyo byose bitsindwe mu izina rya Yesu, kugira ngo data izi ncanco, aya mavakse, ibi vya virusi, ibi byose biriko biratera abantu byakozwe mwami n'abana b'abantu, ndakwinginze kugira ngo byose bitsindwe mu izina rya Yesu. Abipanze bose bongere kwihana, wera wo mwijuru, Mana isumba byose, data wa twese imbazi nyinshi, turagusavye mu izina rya Yesu kugira ngo mwami abateguye kurwanya Imana, bagashaka kurwanya n'uwo warobanuje amavuta Yesu Kristo w'Umunyanazareti, batsindwe. Turasavye kugira ngo abantu bose bari mu rwego rwa antikristo batsindwe, bashatse kurwanya Imana kandi barwanya abarobanujwe amavuta aribo bakristo, kuko tuzi ko Kristo bisobanurwa ngo barobanuje amavuta. Rero abakristo nabo barobanujwe amavuta, iyo bariko baragwanya Kristo baba bariko baragwanya n'abakristo aribo bana b'Imana. Ndasavye kugira ngo abariko barapanga ivyo byose batsindwe mu izina rya Yesu Kristo. Wera wongeye kwibuka abo watoranije kugira ngo mwami bakingire kandi batabare muri ibi bihe bikomeye, maze mwami utegwa intambara nziza yo kwizera. Turabigushimiye, uri Imana igira neza, data wa twese, Mana imbabazi nyinshi, turagusavye kugira ngo wongere ugarukire urwaruka, kugira ngo izi nyigisho zipfuye ziriko ziratangwa mu mashuri bitsindwa mu izina rya Yesu. Ugasanga urwaruka canye abana bato bakuze batagisenga, ugasanga bariko barigishwa mwami yuko Imana atayubaho, kandi mwami
tuzi neza yuko ari we waremye ijuru n'isi, ari we waremye byose, ariko ugasanga abana bakuze bariko barigishwa yuko Imana itakibaho. Bongeye kugarukira abana, bongere kwigishwa iby'ubwami bw'Imana, bongeye kwigishwa iby'inzira y'agakiza, bongeye kwigishwa yuko hari Imana. Genderera urwaruka mwami, kugira ngo urwaruka rwacu mwami bongere gukora bazi Imana, bazi amabwirizwa 10, bazi ishitengesho ry'umwami wacu, bazi yuko Imana ariyo yaremye ijuru n'isi, yuko abantu batavuye mu isenje, batavuye mu bikoko, ariko yuko abantu bavuye kuri Adamu na Eva. Databuja wera, ndakwinginze kugira ngo ab'iki gihe bongere kwigishwa iby'ijambo ryawe, bongere gutahuzwa iby'agakiza mu izina rya Yesu Kristo watuambiwe ku musaraba. Urakoze Mana isumba byose. Iyi miziki yabisi y'abapagani baririmba indirimbo z'ubuhumbu n'iz'ubushego, ugasanga abantu baramaze gucika ibimaka, bitsindwa mu izina rya Yesu, biriko birakwiragizwa mu isi yose. Usanga ugwaruka n'abandi bose, baba bato n'abakuru, mwami bose bamaze kwijukira ibi bintu by'isi. Ndasabye kugira ngo bitsindwe mu izina rya Yesu. Uyu mudayimoni yateye ku isi yose ariko arateza abantu ubugarariji, abadayimoni batsindwe mu izina rya Yesu Kristo. Abana b'Imana bongere gutsindanishirizwa, bongere guhabwa ubushobozi, bumve neza yuko bagomba kumva kwama baririmbira Imana mu mitima yabo no mu bugingo bwabo. Imana yacu bakayikorera ku murango no mu ijoro. Uwera Mana isumba byose, ndabigushimiye databuja. Muri iki gihe usanga mwami hari imyambarire mibi yateye ku isi yose, usanga abadayimoni baramaze kwinjira mu bantu, abakobwa n'abagore n'abagabo bose baramaze guhinduka. Usanga bamaze kwambara mwami Yesu Kristo nk'abadayimoni, biyambika nk'abisi, biyambika mwami Yesu za mpuzu zimaramaza, za mpuzu ziteza ubuhemu. Ndasabye kugira ngo ibyo byose bitsindwe mu izina rya Yesu, kuko mwami Yesu Kristo tuzi neza yuko mu bwami bwawe uza wayambaye impuzu zitari z'ubukwe ntazo kwinjira muri bya birori. Mwami ndasabye kugira ngo benshi bahe kwisuzuma, ubahe kwicura biteguye, bamenye kwambara impuzu nziza z'ubukwe. Mwami w'icubahiro uzobukoze, maze imyuka mibi izana iyi myambarire mibi, izo mpwemu mbi zitsindwe mu izina rya Yesu yatwitangiye ku musaraba. Urakoze Mana data wa twese, maze isi yose yongere kubisi y'Imana. Ndagusabye ngo inganje ya Kristo yongere kuza mwami, maze data buja twongere kubona ubwiza bw'Imana bukayanganire ku isi yose mwami, wongere gutsinda ubugarariji n'ubugizi bwa nabi mu izina rya Yesu Kristo yatwitangiye ku musaraba. Urakoze byose, ndagushimiye ndagukengurukiye kubikoze. Izina ryawe rihabwa icubahiro. Uri Imana ihoraho, ubwami bwawe nibuze busasagare mu isi yose, maze umuco wawe utamanze wongere gutambika, maze mwami w'icubahiro izuba ry'ubugororotsi yongere kurasa, maze mwami abari ku isi bose babona agakiza k'Imana. Ndavyambaje nshima mu izina rya Yesu Kristo yatubambiwe ku musaraba. Amen. muhejeje gukurikirana ikiganiro Bamaso ntihagire ugutwara igitsibo cawe. Yesu abagirire neza.